Mu kanya umuntu akiri kw'isi yama mu ntambara, vyashikirijwe na ambasaderi Ezekiel Nibigira, umwe mu mvukira za zone Nyambuye, ku butumwa yatanze kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 16 Ruhuhuma umwaka wa 2025, aho izo mvukira za zone Nyambuye, komine Isare, intara ya Bujumbura, zari zagendeye ishengero CCCR Paroisse Kirombwe Sikirisare Nyambuye. Ezekiel Nibigira agasaba abakristo kutagira ubwoba, ahubwo barabire kuri Yobu niho bazonesha. Ijambo nakuzaniye uyu munsi niri jambo rivuga ngo mbega umuntu akiri mw'isi ntiyama ari mu ntambara kubera kuyitinya ije. Reka gutinya, yihangare. Ndashima Imana, Yobu iryo banga ararimenya kandi intambara yarayigwanye yemwe. Amen. Intambara yarayigwanye arayinesha, kandi nuko nyene abantu bayicamo. None ugihemba Yobu yatubwiye gute ngo umuntu akiri mw'isi abarihe mu ntambara, ukaba ushaka kutaba mu ntambara muri iyi si. Reka ndagusabe nuraba ingene wigira mw'ijuru. Haleluya. Yego, nimba utagomba kuba mu ntambara, nimba udashaka ibibazo, kwa kweli saba Imana ati Mana jewe harageze, gira unkuremwo gatoya imbe ndibandaniriza. Pastor Fidel Nahimana we amaze kwibutsa amajambo y'urufatiro bazogendera muri uyu mwaka wa 2025, akaba aboneka muri Nehemiya ikigabane ca 2 akarongo ka 20, yaciye asaba abakristo kudacika intege ku vyo bumva, kuko abantu bagomba guca intege abandi ngo bafatira ku kantu gato. Batangura kubacokora bababwira ngo ubwo ruzitiro muri ko mwubaka imbwebwe naho zoruhonyorako gohenuka. Nimwibaze namwe abantu bagomba kuguca intege bahagarara ku kantu gatoyi, kandi ugize ubwoba ucuzugumira ugacuta intumbero. Amen. Amen. Ngo imbwebwe iruhagaze ko ngo gohenuka nta n'ibiro 50 ipima. Rero bamaze kubivuga, Nehemiya arabona yuko abariko barubaka bacitse intege. Arabona ko abariko barubaka bakomeje kumva amajwi y'ibihuha, amajwi ababuza kubaka, amajwi agomba kubatesha intumbero. Nehemiya carahaguruka vugira ngo amen. Burya no muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ba Nehemiya barahari, ba Nehemiya bariho, vugira ngo amen. Nehemiya arabaremesha uyu munsi. Iyi teme canke iri jambo ry'urufatiro turihagarara ko mu masengesho tugira dutangure gusenga kuva ubu nyene gushikira ikoraniro rirangiye, gushika uyu mwaka uheze. Tuzoguma tuvuga ngo uhoraho niwe azotuma bikunda, mvugira ngo amen. Muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, mwabakozi b'Imana mwe, mwabaririmbyi, mwabavuga butumwa, abubahwa mujejwe intwaro, abubahwa Imana yateye iteka mu mabanga atandukanye, mugahura n'abatobiya, mugahura n'abasanibarati, mubabwire ngo uhoraho niwe azotuma bikunda, mvugira ngo amen. Niwe azotuma 2040 bikunda, niwe azotuma 2060 bikunda. Frederic Manirakiza, icegera c'userukira imbere y'amategeko ishengero CCCR mu Burundi, yasavye abaraho kuba abagororotsi bakiri kw'isi. Dufise niyo tuja, iherezo rya vyose naho ni kwa Data wo mwijuru. Yesu ashimwe cyane gose. Ariko tukiri ngaha kw'isi hari ico dutegerezwa kuba. Naho turi mu ntambara hari ico duhamagarirwa kuba. Yesu ashimwe cyane gose.
Abaheburayo 12 umurongo wa 15. Naho turi mu ntambara, twirinde muri twebwe ntihagire umuzi ukurura umera muri twebwe ukaduhagarika umutima ukazotubuza gushikira ubwiza bw'Imana. Tube abagororotsi turaha ku isi, tube abantu b'umutima ugororotse tukiri ngaha ku isi. Babandi na babandi batera intambara bahagarike. Biyavuga neza ngo ibitsitaza ntibizobura, ariko haragowe uwo girana uwo vyandurukako. Yesu ashimwe cyane rwose. Nukuba yuko rero turi ngaha ku isi kugira iyi si tuyigire nziza. Umuntu wese ashobora kuzana ikintu kibi n'umuzi wo kurura. Umuntu azana ikintu cyose kibi gihungabanya ubuzima bw'umuntu n'umuzi wo kurura. Umuntu azana ikintu cyose kibi gihungabanya igihugu n'umuzi wo kurura. Tuva hasi twese tukamugwaniriza hamwe kubera ni kizira imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane rwose. Muri aya masengesho yari yitabwe n'indongozi nkuru muri iryo shengero, abaserukira abandi mu yandi mashengero nka Emmanuel na Methodiste Libre n'abandi mu ndongozi n'imvukira za zone. Kabaye n'akaryo ko guterera ubwubako ko kwagura urwo rusengero rwa CCCR ngaho mu Nyambuye. Yes, we go. Radio television turakukunda cyane